Bene data bo muri Kristo Yesu, ngombandanye n'ikigwa twatanguye ntabwo ndagiheza, nzoba nsigaje uduce tubiri gusa. Imezo mfasha ndabe ko no vuba no geza kino cigwa tukaja mu bindi nagihejeje. Agacenge kavuga ngo ikigwanisho cyo guhimbaza Imana, the weapon of praise. Rero ikindi kigwanishwa ni guhimbaza Imana. Wava wibaza ko guhimbaza Imana ari gusenga. Guhimbaza Imana bizana ubutabazi budasanzwe bw'Imana, God's supernatural intervention. Kuvayo 15:10-11 hari indirimbo ya Mose n'Abisirayeli baririmbye bavuye muri Egiputa mu gihe abasoda bo kwa Farawo baramaze guhitanwa n'amazi mu kiyaga gitukura. Havuga ngo wahuhutishije umuyaga wawe, ikiyaga kirabarengera, badobera nk'icuma c'isasu mu mazi ahambaye. Horaho mu byitwa Imana niyihe ihwanye nawe, niyihe ihwanye nawe wewe w'icubahiro kivuye mu kwera kwawe, mu kwera wewe uteye ubwoba kubw'ibihambaye ukora, wewe ukora ibitangaza. Amina. Guhimbaza Imana bishura kandi bihamagara ubwiza bw'Imana, gukomera kwayo cane cane mu kurwanya abansi b'Imana. Bishura ivyo navuze, guhimbaza Imana bihishura kandi bihamagara ubwiza bw'Imana no gukomera kwayo cane cane mu kurwanya abansi b'Imana. Zaburi 22 ku murongo wa 23 mvuko havuga: yemwe abubaha Uhoraho mumutazire, yemwe uruvyaro rwa Yakobo mwese mumuhimbaze, yemwe uruvyaro rwa Isirayeli mwese mumutinye. Amina. Guhimbaza Imana nivyo bikwiye abantu b'Imana kubera ubwiza bwayo, ibikorwa bitangaje yakoze, ibyo mu ntambara no mu kwihora ku bwabo. Zaburi 8:2 havuga ngo iki: akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gushimangira inkomezi zawe, gutsindisha abansi bawe kugira ngo uzibize umwansi n'umuhozi. Amina. Tubona ko Imana yahaye inkomezi ku bantu bayo ngo bagwanye abansi babo. Hari amajambo abiri ku bansi. Ubwa mbere bagita adversaries, mwebye adversaries mu byahani mu bwinshi. Nizera ko bisigura ubwami bwa Satani muri rusangi, n'abakuru bafise ububasha n'abaganza y'isi y'umwiza, bimwe bivugwa mu Efeso 6:12. Ijambo rigira kabiri ni enemy cyangwa umwansi. Iri ryo ri mu rudende, anonizera ko gerekana Satani ubwiwe. Imana yatanze inkomezi zo kurwanya ubwo bwami bwose, kandi izo nkomezi ziboneka muri Matayo 1:15-16. Yesu yari mu rusengero akora ibitangaza, abana ariko bariruka bavuga ngo Hosana. Abayobozi b'idini basaba Yesu guhoza abo bana. Namwe mwumve kweri. Abaherezi bakuru niko havuga, Matayo 1:16, Matayo 1:15-16. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge ibyanditswe babonye ibitangaza akoze, n'abana basemera mu rusengero ngo Hoziyana mwana wa Dawidi, baritunganya baramubaza bati urumva ivyo bavuga? Yesu abisha ati egome, ntaho murasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka waroranijemwo ishimwe. Yesu yabishuye asomye Zaburi 8:2, ariko abivuga mu majambo yiwe yakoze ico bita paraphrasing.
ivyo byerekana ko n'abantu b'Imana ari uguhimbaza Imana. Hari ikintu dukwiye kubona hose, hatangura ngo out of the mouth, kuva mu kanwa. Umunwa niwo muyoboro wa mbere wo gusohora ibigwanishwa vyo muri mpwemu mu kugwanya ubwami bwa Satani. Kumva umunwa ufise akamaro, umunwa tuwusengere, tuwukoreshe neza. Bwa kabiri havuga ko abana bato n'abonka. Aya majambo twonota, abana bato n'abonka, aherekana vy'ukuri abantu badafise inkomezi zabo bategeza kwitega inkomezi z'Imana. Matayo 11:25. Muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga, ukabishurira inzoya. Cakarongo kw'ijambo inzoya. Yesu ariko avuga abigishwa biwe ubwiwe. Inzoya sabavutse vuba mu buryo busanzwe, ariko na bose badafise inkomezi mu buryo busanzwe bakitega inkomezi z'Imana. Imana idufashe cyane. Intumbero yo gukoresha guhimbaza Imana nk'ikigwanisho ni ugutuma Satani achereza, maana yake kumunyamanzisha Shetani, au to silence Satan. Ibihuye no mu Vyahishuriwe Yohana 12:10. Ibi ni vyahishuwe twiteze ko bishika, kandi bitwereka igikorwa umwansi Satani akora gushikana aya masaha. Dusome twumwe ntavuga Yohana 12:10. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, mwijuru numva ijwi rirenga riti, ndasubiramwo nitonze, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Ibi bitwereka ko igikorwa cya Satani gikomeye, kandi kwanisho atugwanisha ni ukuturega, icyo bita accusations. Yamaturega imbere y'Imana ku murango no mwijoro. Niba Satani akora ijoro n'umurango, natwe bwacu nitwokora ku murango gusa, ariko no mwijoro dukwiye gukora, kuko no mwijoro Satani mwohura. Duhura nawe ku murango no mwijoro. Satani atwagiriza kugira ngo twiyumve mu makosa. Ikincho kigwanishwa akoresha mu kuturwanya, kandi nico gikomeye cyane. Woshora kwibaza igituma Imana idacecekesha Satani ubwayo. Ni kuko Imana yaduhaye uburyo n'ubasha bwo kubikora. Ntabwo rero izobikora kuko yaduhaye ubasha n'ubushobozi bwo tubikora, nitwe tubikora si bikora. Uburyo bwo kubikora ni uguhimbaza Imana bivuye mu kanwa k'inzoya n'abonka, ariko twumvise. Uko guhimbaza kuraduga ahantu ho mwijuru, kugashikira intebe y'Imana, kugacecekesha Satani. Kuracecekesha ibintu byose Satani aba yagizene, aba yatureze. Ibyo Satani byose aba yatureze, ibyo bintu guca kubicecekesha bigahora. Mu Vyahishuriwe Yohana 16, 13 na 14 havuga ngo iki? Hari ubuvugishwa tubusoma avuga ngo Revelation 16:13-14. Kandi mbona mu kanwa ka cya gisato, no mu kanwa ka cya gikoko, no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere, kuko izo ari impwemu z'abadayimoni zikora imenyetso, zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Icyo ngomba ko twese tumenya hano nuko impwemu zihumanye nazo zikora zikoresheje umunwa. Uguhimbaza gucecekesha Satani kuva mu kanwa
kuba mu kanwa k'abantu b'Imana. Mu kanwa ka cya gisato na cya gikoko baba mu binyoma havamwo impwemu zihumanya. Avyerekana ko mu buryo kanaka uruhande rukoresha umunwa neza rutegerezwa kunesha iyi ntambara yo mu mpwemu. Tutize neza uburyo bwo gukoresha umunwa ntitwoshobora runo rugamba. Rero ngo bakuvuga ngo twige neza uko dukoresha iminwa yacu, ntituvuga amajambo mabi, tuvuga amajambo ahimbaza Imana. Aha kweri urugamba tuzogirane tuzorunesha. Imwe mu mbi zageranijwe n'ibikere. Ibikeko ibikere bitera induru cyane mwijoro niba muvyibuka, kandi bitanguye ntibihora. Ibikere bitanga uko induru mwijoro biraburuga kainda buca, biguma bisubiramwo umenga biriko biraririmba bitera urwamo biyogora amasaha menshi ashoboka mu gihe haba hatabona mu gihe c'ijoro. Nizere ko hano ari akarero twese tuzi mwino terambere turimwo. Ijambo ryitwa propaganda ni igikoresho cya Satani mu gukwiragiza ibinyoma cyangwa intumbero za politike mbi n'abategetsi babi. Mwihangane ndaridomeko, navuze ko ari buhishura buri mu byasho Yohana, ariko guhimbaza Imana cyo ko tumenya kuko propaganda n'ibinyoma bikwira turavyakira, ha guhimbaza tukabigwamwo Satani akadukubita hasi. Imwe mu nza zikomeye zo kugwanya izo nkomezi mbi no guhimbaza Imana kuva mu kanwa k'abantu. Akani mukibuke guhimbaza Imana bivuye mu minwa yacu. Akandi kariro ko guhimbaza Imana kari muri Zaburi 149 kuri 6 gushika kuri 9. Uwosoma yotone ngene havuga. Nanifuje ko nomira amateka gatoya nkabanza nkumbiza akaririmbo ngaca mbona kubandanya. Tunalalamika tukisema, Mungu tusikie. Baba, wana Israeli walikuita kwenye bahari ya Shamu ukawasikia. Kwani ni dhambi gani tuitenda usitusikie? Tusikie Baba. Bwana wetu uliyetutoa kule ukaruhusu tuwe hapa, bado tuna imani na wewe Bwana. Wewe jua mwanzo wetu na mwisho. Narimvuze Zaburi 149 kuri 6 gushika kuri 9. Zaburi 149 gushika kuri 9. Ishimwe ryo gushira Imana hejuru ribe mu gahogo kabo, n'inkota ibe mu ntoke zabo, yo kwihoresha amahanga no guhanisha amoko, bakabohesha abami bayo iminyororo n'abaganwa bayo imirinda, kugira ngo babashitseko iteka byanditswe. Ibyo nivyo bitera icyubahiro abakunzi biwe bose. Haleluya. Ivyerekana ivyo abantu b'Imana bakora biciye mu guhimbaza. Ko guhimbaza kuba guherekejwe n'inkota y'ubugi bubiri, ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana no guhimbaza birajana. Amina. Uterana ijambo ry'Imana no guhimbaza guhinduka igikoresho cyo gucira urubanza ku bami n'amahanga. Abami n'abahambaye bavugwa ni Satani, abakuru bo mu batwari bwa Satani, abami bo mwisi,
itaboneka. Hano nsoma mu cyongereza ngo Satan's angelic princes and the kings of the unseen world. Hari amajambo angora kuvuga mu Kirundi ariko ndagerageza ko nshoboye. Intego zanjye ziri mu cyongereza kenshi niho nanje ndacishamwo kugira ngo jambo ndarivuge neza uko mba numva ntashikanye ngomba koreshika mu Kirundi. Rero kuri twebwe abizera Imana dufite ububasha bwo kubacira urubanza. Tubacira urubanza nk'uko Imana yabiduhishuriye, kandi iki cyahawe abera bose bahawe kino, ariko imbabaza ntabwo benshi bagishuriwe. Mu Bikorinto ba 2:6 bavuga ngo Pawulo yabwiye abakristo kuye, ntimuzi yuko abera ari bo bazocira ab'isi rubanza, kandi ko ari mwebwe muzocira urubanza ab'isi. None ntimubereye guca imanza ntonto. Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza, none ntiturushiza kuba abo guca imanza z'iby'ubugingo. Twahawe rero ubasha biciye mu ijambo ry'Imana no mu kigwanisho cyo guhimbaza, gushira mu ngiro urubanza rw'Imana kuba marayika, abaganza, abami, abantu n'amahanga. Ibyo byerekana ubushobozi budasanzwe, bubasha budasanzwe n'ubushobozi Imana idufashe dutare amajambo y'Imana. Nanjye birantangaza kweri kandi bikambabaza gushika usanga abakristo kenshi bagenda kuburana mw'isi, mbere ugasanga mw'ishengero, abo mw'ishengero dushiga urubanza nabo mw'isi. Mwumve, hamwe no guhimbaza Imana ubasha twari twahawe, n'abamarayika twabacira urubanza, n'abakuru n'abami. Iri jambo mubyumve ndasoma muri Bibiliya siyo nkwiye mu mutwe. Nukuri tubishe ku mutima. Satani yaragurutse, tuhaguruke dusoma ijambo ry'Imana tugiga, hanyuma dukorere Imana muri aya majambo. Murakoze ko muvyumvise, ngo manongere senge Imana. Hanyuma canza kuvuga amatangazo gatoya. Mbere y'amatangazo yo ndayatanga imbere y'ibindi byose. Uriyo amatangazo igomba kuja imbere yandi yose. Izo ryo ndafatiye umunsi umwe ari zibiri kubera imvo kanaka, ariko zishobora gukora mu minsi 2 gusa. Ryari ijambo ry'iyi minsi 2 uko navuze ku cyambere kigwanisha cyo gusenga n'ikigwanisha cyo guhimbaza Imana. Nkuko nabihereye ko mvuga bwa kare, ijambo ry'Imana ndabigarutse ko ijambo ry'Imana turishira imbere. Nico kintu cyo mvuze gusenga, ndazi ko abantu basenga turakoza amasengesho. Ijambo ry'Imana rivuga iminsi yose no guhimbaza ntituvyibagire. Rero reka nsenge Imana. Mwami Yesu Kristo ndagushimiye, ijambo ryawe rivuzwe niri abaje ku mutima. Mwami ubihishurire, uri mu ntambara umuneshereze, umpe guhaguruka afite ijambo ry'Imana mw'ingomezi zo gusenga. Mu mutima wiwe hadudubiza ishimwe. Ijambo ngo tugushime muri byose, tuguhimbaze muri byose, twame tunezerewe. Mwami bicyane genda byanse, ariko kwiza gukomeye kuremeke. Hama tugushime niyatanguze kwa dufise ingomeza wenzo twambara zikatumanukiramwo. Urakoze kuvyemeye kandi kubikoze, ni mwiza Yesu nizeye. Amen kandi amen.